Fanny Lavine yoba yavuzweko vyinshi ndetse akabwirwa vyinshi ku buzima bw'umwana wiwe yoba aheruka kwibaruka ku buryo bimukomeretsa bikamunanira kwihangana. Nshuti mukunzi ukurikirana G5 Media, nkondera mbanze ndakuramutsa imbere ya vyose, ndakwipfuriza kuroranirwa amagara meza ndetse no kugira ishaka n'umwete mu bikorwa vyawe, ndetse ukagira kandi no gushika ku ndoto n'isezerano ry'umutima wawe. Izina ryanje ni Elma Love Mwarimu. Murabizi neza yuko buri gihe mba ndahari mu kubaha amakuru atandukanye, exclusive news nyinshi zitandukanye, duciye hirya hano hino muri entertainment ndetse no mu buzima busanzwe. Mumaze imisi muzi neza yuko haheze imisi mike Fanny Lavine yibarutse ikibondo, ndetse umwana yavugishije benshi kubw'umunezero, abamushimiye, abamutakagije ndetse abamusengeye bari benshi cyane. Ariko kandi suko gusa, no hakurya ku rundi ruhande rw'umuryango vyarabonetse neza yuko bose bari bishimiye umuzo wa kino kibondo, ariko ngo nta kabura akaba indani. Mu gihe benshi twari twunezerejwe none umunezero wo kwakira ikibondo, hariho benshi batabuze ayo bavuga, batabuze ayamuhe, batabuze ibice nk'ibiriya bashobora kuvuga. Ndavuga nk'abantu bakomeje kwidoga yuko ubwo bari ububeshi iyo batareka arerekana ngo umwana yavyaye ngo ata foto yiwe babona. Ariko ukuri nuko burya iyi si dutuyemo irimo abantu benshi batandukanye batari beza, ndetse umwe wese afise icyo agomba gukora, inshingano ziwe ashaka n'ukuntu agomba gutwara ibintu vyiwe, kuko buno ubuzima bwa rezo sosio ntabwo ari ubuzima tugomba gucisha ko buri kintu cose. Inyuma y'iki gihe rero Fanny Lavine yavuye mu gacerere inyuma yo guposta ibintu vyinshi, kwihangana bisa n'ivyamunaniye, ariko aravuga ati uko biri kose reka ngire ico mvuze. Acishije ku rubuga rwiwe rwa WhatsApp, ndavuga WhatsApp story ziwe, Fanny Lavine yanditse amajambo akomeye cyane yerekeza ku bantu bitwa ko ari abavugishwa, bamwe berekwa, bamwe bavuga ngo Imana yanyeretse ibi, ngo nabonye ibi, ngo mu ndoto zanje ngo nabonye ibi, kandi ngo mbonye ibintu ngo bitegerezwa kuba uko vyari bimeze. Bivugwa neza yuko Fanny Lavine yoba yabwiwe vyinshi bibi kuri uno mwana, yoba yareretswe, yarabwiwe abantu benshi bamwereka ko ibintu vyinshi bitandukanye, ariko vyose bimuca intege, vyose bimutera ubwoba, ariko Imana yiwe igumana nawe, ibintu bigenda neza. Fanny yaje kuri story yiwe canke status ziwe yandika avuga ati, hama rero reka mbwire ba bantu mukunda guhabwa canke gutanga amakuru ngo mwarose, ngo mweretswe iki n'iki. Basha ntitwanse ko murota canke mwerekwa, ariko nk'umuntu aba abona uniruhiye agacaza kukubwira ngo yabonye urupfu, yabonye ibindi vyongerereza umuntu uburuhe. Please, nimba murota canke mwerekwa, bamuca musenga, apana kuhahamura umuntu, kuko twese ntitunganya ukwizera. Ndasubiramo ano majambo akomeye cyane Fanny Lavine yanditse yerekeza ku bantu berekwa n'abantu barota ibintu akavuga ati ibintu ndabirose bitegerezwa kugenda uko. Fanny yanditse aravuga ati, hama rero reka mbwire ba bantu mukunda guhabwa canke gutanga amakuru ngo mwarose, ngo mweretswe iki n'iki. Basha ntitwanse ko murota canke mwerekwa, ariko nk'umuntu aba abona uniruhiye agacaza kukubwira ngo yabonye urupfu, yabonye ibindi vyongerereza umuntu uburuhe. Please, nimba murota canke mwerekwa, bamuca musenga, apana guhahamura umuntu, kuko twese ntitunganya ukwizera. Fanny ntiyahereje aho, yakomeje arandika aravuga ati, abarose, aberetswe bakambwira mwese mwarakoze, ariko sinabikunze. Je nari mfise isezerano ryanje n'Imana yanje, kandi uko yabimbwiye niko vyagenze. Navyaye umwana mwiza w'umuhungu, kandi namuvyaye neza cyane. Ubutaha niwerekwa ivyanje uzonsengere nawe wisengere, kuko ndafise aho mvuganira n'Imana itigera imbesha.
aya ni majambo Fani yakomeje. Avuye ngaho yasubiye arandika aravuga ati hari n'abandi bashushe rwose ngo sindiko nerekana ifoto y'umwana ngo ngwiki na ngwiki. Ikibabaje abo bantu ntituba tunazinanye, nagira ndabibutse ko kwa zino mbuga mba ntabereka vyose, ariko ndabereka ivyo nshatse kandi ku mwanya nshakiye, hambavu yo kuba uwo mubona ku ma ekara yanyu ndi n'uwundi mutazi afise ukundi abayeho. Murakoze. Ano namwe majambo Fani yagiye arishura abantu bagiye bamusengera canke bamuzanira ubutumwa buvugwa kwiyerekwa ryabo bagiye baragira kuri we, ndetse n'ikibondo ciwe yaragomba kwibaruka, ndetse aratanga na message ikomeye cyane ku bantu bakomeje kuvuga ayamuhe yo kubera ko ariyo batariko arerekana amafoto canke visage y'umwana yibarutse. Tukiraho commentaire yagiye aronka muri status ziwe za WhatsApp, hari bamwe baje baravuga ati jewe sinzosubira kuvyara, inda iheruka yaranduhishije kubera abantu berekwa ibitari vyo. Ngiye gusenga bakambwira ngo babona umusaraba ugendagenda hakubona umuntu, ngo mvyaye nzoca nsenya kugeza mfuye, n'umwana tujane, sinarya sinaryama, naguma mparura iminsi nsigaje ku isi, vyaranduhishije sana. Uwundi yaje aravuga ati ubivuga urabizi, aba bavugishwa bazotugeza iyo gotera izuba. Jewe mfise inda bamvugishijwe ko mu nda hariho utwumba tubiri, kamwe karimwo inzoka akandi umwana, ninibaruka inzoka izocimira umwana muga ndibaruka amahoro. Kugira kabiri bambwira ko nzovyara umuhungu nce mpfa n'umwana apfe. Igitangaje navyaye nk'umuheburayo kazi, umwana havuka umukobwa, ariho ndiho rero Fani mbonye uwuje rero Fani mbonye uwuje kumbwira ivy'ubuvugishwa ntora inkoni. Izi ni zimwe muri message canke comment zagiye ziraboneka kuri iyo message Fanny Lavine yagiye atanga. Biboneka neza yuko benshi ibi bintu vy'ubuvugishwa benshi bibatirimutsa, benshi bibakura ahantu bikabashikana ahandi. Fanny ahejeje kutwereka izo comment yashize ko post hanyuma aravuga ati abavugishwa b'Imana vy'ukuri bariho, basobanukirwa ivyo gutanga inkuru nziza, ariko nawe muntu isengere unihatureko ivyiza Imana izogukorera ibihwanye no kwizera kwawe kuri mu bugombe bwayo. Uhoraho abatwenze. Ubu ni umwe mu message y'inkoramutima akomeye Fanny Lavine yatanze inyuma yo kwibaruka, ndetse ubona neza yuko hari intahe nini cyane tutaramenya ivyagiye biraba imbere yuko ashika mu kiringo cyo kwibaruka. Ndahari kugira ngo ndabayagishe ndabashikanire vyinshi, ariko reka twanire kuri no topic. Ese koko abantu berekwa barabaho vyanyavyo? Ese barerekwa vy'ukuri? Ese ivyo berekwa hari ico bikora? Kubera iki hari abagaruka kupinga yuko bino bintu bidakora canke ibi bintu ntibirimwo kwizera ijana kwijana? Commentaire zawe ndazikeneye, ndifuza yuko numva ico ugona kuri bino bintu. Ese nawe uvugiye ku bantu bavugishwa canke bamwe bavuga ati beretswe ibi, babonye ibi, bagize ibi nibi. Izina rya General Malove Mwarimu, ndagusabe ugire subscribe kuri G5 Media, ariko kandi upartage kino kiganiro kugira ngo gishikire abandi benshi, dukomeze kwagura umuryango. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.